Hola bakunze ba Stein TV Worldwide. This is Stein Promoter wa wundi nyene yamabazanira vya bindi. Mbaza ati uno munsi naho tuzaniye iki? Uno munsi naho utuzaniye iki? Ni Lolilo Simba. Mzizi wa jiwe azwi kuma AKA menshi yagiye habwa n'abakunzi biwe, abakunzi b'umuziki wiwe, mbese n'abakunzi bakunda umuziki w'u Burundi. Yose n'amazina bagiye bamuha harimo Zicambara Ntama, Cambara Burundi, ni menshi gose ntikushobora kuyadondagura ngo yose tuyamara. Mbega Lolilo uno munsi hoho ngo nibiki? Ni nyuma yo kuduha indirimbo yiwe yiswe Zero, indirimbo yakunzwe cyane mu gihugu, ngira mbese ni nyuma y'igihugu naho tutahari. Ubwo tugerageje kuraba indirimbo ntaho yirengagiza kuko ni indirimbo irimo utuntu twinshi twigisha n'utundi tuntu usanga naho cyo byumva. None ubuhoho ngo nibiki? Lolilo Simba mu minsi mike yari iheze gusa yeruka kudusohorera cover y'indirimbo yiwe yise Magic Mirror ari kumwe na Alikiba from Tanzania. Tukaba tuzi ko bafitanye n'indirimbo bakora, kandi kuri iyi ndirimbo yiwe inshasha akaba yivuze ko amajambo menshi avuga ati twarakoze indirimbo iraba hit iyo yijirenga mugana turabona n'ubu, kandi hahise igihe gito twembere twaribagije ati yoba byavanye n'ingorane zamushikiye zo guhabwa isumu n'abansi biwe n'abasi biterambere giwe n'abasi b'umuziki muri rusange, kuko ugombye kwica Lolilo abayansu Burundi, abayansu umuziki w'u Burundi, ko Lolilo tumubuze hari zinshi twaba tubuze mu gihugu. Inyuma yo gusohora iyo cover ya Magic Mirror akandika kati audio and video coming soon, akabaheze igihe kitari gito tutarayibona. Hirya yejo no munsi tuvugana, hirya yejo yasohoye cover yandika kati the one Lolilo wenyene, the one video coming soon. Aho ni mugihe tutarabona ya ndirimbo ari kumwe na Lolilo. Ubu naho yatweretse indi cover ari wenyene yandika kati the one video coming soon. Inyuma y'ivyo nta kimwe turabona ngaho hose, aracyari canganya mugere. Uno munsi naho atuzaniye ikindi kintu, Lolilo featuring B-Face, Rap Juda, Rap Commander, so mazina menshi mwenyene ni mwaya B-Face nabo